Ngere badusabe turabarindiriye muci kubera ubundi tuzosubira guhura iryo bayita Kayanza United sibwabwana top junior. Mwebwe biravugwa yuko mwashoboye gufashwa n'imigwi ya Message Ngozi hamwe na Musongati, ayo makuru yo bariyo? Ayo makuru siyo kubera bajya nibo dufasha twe turiyaminira abakinyi turabafise. Bavuga yuko bashoboye kubemerera prime abakinyi b'umugwi wa Kayanza United. Prime lazima iboneke none we bakora ivyiza nabijya nibura yaje utahanye itsinzi ikintu kiba kiri quelque part yani. Umugwi wa Vitalo mwasumbije. Umugwi wa Vitalo twasumbije kila kitu. Gutoa pasi, kupiga mgoli, frappe nyingi sana. Ariko muzindi nkino ni muriko muritwara neza ariko muri kino guno musi masho kwitwara neza. Tuvuga yuko mugiye kubandanya mwitwara neza. Lazima tubibandanye ubusi bwana turakajiji timu yose izoza turi tayari guhura nayo n'abafana turaza kwishigikira tuva ruguru. Se mwama mushigikira umugwi wanyu wa Kayanza United nubwo utsinda ariko ntitwari bwabone mugira umunezero nk'uyu icatumye munezerwa cyane kuri uno musi niki kubera tubakubise bibiri kubusa bari bavuze ngo ino barabitwereka no kuroga baremera baroge icyatume digituma tunezerwa nuko bari bavuze kwado sijya mbere Kayanza United itsinze ariko niryo rya mbere tubonye mufise umunezero nk'uyu kubera nuko dutsinze timu ikomeye harimo mu Star Stadion bazonkiza akaba umuhaye pass senkani mire imisi yose ariko umugwi wa Kayanza United kwa dushikiwe n'umuhuzi kaba n'ikipe y'intara biranerejeje sana bavuga ati bivanye n'ukungene Message Vitalo yatsinze Olympique Star 5-2 ari Olympique Star yatanguye kugombora nawe twavuye ruguru bavuga yuko tuje kujya ibitego 7 harimwe 3 vya ntibazonkiza acatanga ibihumbi senkani ku mukinya mu high pass mugo twaravye abakinyi bacu umunyegori yavyitwaye neza mvura gacura aba defenseur Rashidire wo murabizi yuko mu equipe nationale we yamasimbura Makenzo Munyakayanza hatari uko ubu vyahindutse kubera abakinyi umwe kuri attaque bafise Saido natwe tukagira Landry Rambaramba Elfaze n'abakinyi b'abatitirere imyaka yose gutsinda urukino nka Vitalo mu gihugu bavuga ngo ni ya mbere mugabo si ya mbere natwe nk'uko twasohotse tuvuye mu rukino twatsinze ngo City kimwe kubusa uno munsi yabaye motivation yo kuvuga ati ngiye kwitegurira urukino rwa Vitalo kandi ndarutsinze biranezereye ibitego biri kubusa narindi ku mwanya mubi wa 12 ubu ngiye kurira mu bibanza byiza ku mwanya w'8 iyi kiba rero imatch ya entraînement Olympique Star igitega ingoma ku munsi wa summit.